muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. radiyo ijwi ry'Amerika irumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze nshuti banywanyi muri aya makuru, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mwiriwe nanone. Abakongomani n'abanyarwanda benshi bajya mu Burundi gushakayo ibitabo by'inzira passport. Hariho abanyamahanga abo mu gihugu ca Kongo kandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cacu c'u Burundi kurondera impapuro z'inzira na passport, bakavyoroherezwamwo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi. Uyu rero ni Ile-de-France niyunge ko icegera cy'umuvugizi wa Ministeri y'Umutekano mu Burundi. Mu Rwanda bamwe mu miryango yimuwe i Nyarutarama bageze mu Busanza harabananira bagurisha amazu yabo. Igisirikare cya Ukraine kizakoresha amadolari miliyoni 550 mu tudege tutagira abaderevu drone muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Naho muri Pakistani umwiyahuzi yahitanye abantu 32 mu musigiti. Aya makuru rero ni mu kanya gato cyane, mugume hafi. Minisitiri w'ingabo wa Ukraine yatangaje ko bazakoresha amadolari miliyoni 550 mu tudege tutagira abaderevu drone mu zindi ndimi z'amahanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 mubabarire. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Eugenie Mukankusi. Minisitiri Oleski Reznikov yanditse kuri Facebook ati muri 2023 turimo kongerera ingabo za Ukraine drone, turateganya gushyira miliyari hafi 547 muri iki gikorwa. Ukraine yahawe n'abafatanyabikorwa bayo barimo Turukiya na Norvege utudege nk'utwo. Ubu irimo gushaka uburyo bwo kongera izikorerwa imbere mu gihugu mu kubaka iz'abategetsi bavuga ko ari ingabo za drone. Ukraine yatangaje mu cyumweru gishize ko ishobora gutangira gushyiraho amasosiyete ya drone z'intambara mu gisirikare cyayo, kandi Reznikov yavuze ko Minisiteri y'Ingabo yamaze kwakira ubusabe 75 bw'abifuza gukora drone. Uyu muminisitiri yongeyeho ko nyuma yo kubisuzumana nabo mu rwego rw'ingabo na nyuma yo kuzigerageza, Minisiteri y'Ingabo yamaze gusinyana kontaro n'amasosiyete 16 akora utwo tudege tutagira abaderevu. Ingabo z'ibihugu byombi Ukraine n'Uburusiya zakoresheje izo ndege zitagira abaderevu mu ntambara y'amezi 11 ashize. Muri Pakistani umwiyahuzi yiturikije n'igisasu mu musigiti ahitana abantu 32 byabereye mu mujyi wa Peshawar mu majyaruguru y'igihugu. Eugenie Mukankusi arakomeza. Nicyo gitero giheruka kwibasira polisi muri uwo mujyi uherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu ahagikorera abarwanyi ba Kisilamu. Abategetsi bo ku bitaro bavuze ko abantu byibura 147 bakomeretse kandi abenshi bamerewe nabi. Minisitiri w'intebe Shehbaz Sharif yakise igitero cy'ubwiyahuzi. Mu musigiti hari abantu byibura 260 nk'uko umuyobozi muri polisi Sekandari Khan yabivuze. Nta wigambye icyo gitero cyambukiranyije umusigiti mu gihe cy'amasengesho bigatuma urukuta rugwa ku barimo gusenga. Iyo nzu iri imbere mu gipangu gikomeye kirimo n'icyicaro gikuru cy'ingabo za polisi y'intara na departema ishinzwe kurwanya iterabwoba. Minisitiri w'ingabo Kawaja Asif yabwiye televiziyo Geo ati turimo kumva ko umwiyahuzi yari yicaye ku murongo w'imbere. Video zaturutse muri televiziyo ya guverinoma zerekanye polisi n'abaturage bagerageza gukura mu bisigazwa by'inzu abo byaguyeho banatwara ku bitugu abakomeretse. Umujyi wa Peshawar uherereye hafi y'umupaka w'igihugu cya Afghanistan kandi ukunze kwibasirwa n'imitwe y'abarwanyi harimo abatalibani bo muri Pakistan. Umutwe uzwi nka Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP ushaka guhirika guverinoma ukayisimbuza ubuyobozi bwawo bwite bugendera ku matwara ya Kisilamu. TTP yongereye ibitero byayo kuva ihagaritse ayiswe amasezerano y'amahoro mu mwaka ushize na guverinoma ya Pakistan, bari bayafashijwemo n'abatalibani bo muri Afghanistan. Muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Siriya drone zisha abantu 10 mu bitero zakoze ku mitwe y'abarwanyi bashyigikiwe na Irani bakorera mu burasirazuba bw'igihugu. Inkuru irambuye na Oriane Itangishaka. Izo ndege zakoze ibitero bitandukanye birimo icyakozwe kuri uyu munsi wa mbere kigahitana abantu 3.
ishirahamwe rikurikiranira hafi ibijanye n'agateka ka muntu muri Siriya rikorera mu Bwongereza ryatangaje ko umwe mu bakomanda bashigikiwe n'igihugu ca Iran ari mu bishwe mu gitero c'uno musi hamwe na bagenzi biwe babiri. Iryo shirahamwe rivuga ko ryari risanzwe ririko rirakora amatohoza mu kibanza vyari vyaraye bikorewemwo. Imodoka y'uwo musirikare yatewe igihe yari igiye gusuzuma ikibanza cari caraye gitewe. Ico gitero kikaba casambuye imodoka zitandatu zari mu rugendo ziriko zigana muri Siriya zivuye muri Iraq. Iryo shirahamwe rikora amatohoza muri Siriya rivuga ko izo modoka zatewe zigeze mu karere ka Abdul Kamal kari hafi y'umupaka aho abagwanyi benshi bashigikiwe na Iran bakorera. Iryo shirahamwe rivuga kandi ko abandi bagwanyi indwi bishwe mu gitero c'indege zitazwi bari abashoferi hamwe n'abagwanyi. Oriane Itangishaka na Eugenie Mukankusi murakoze. Nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa3.radio-yacu.voa.com, kuri YouTube, Facebook na Twitter muradusanga kuri VOA radio yacu. Mu kanya gato cyane n'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Burundi polisi ivuga ko abakongomani n'abanyarwanda benshi bajyayo gushaka pasiporo kugira ngo babashe kwinjira nta nkomyi mu bihugu by'amahanga. Ni inkuru ya Eloge Wilikaneza, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ukorera i Nairobi muri Kenya. Ildefonse Niyungeko icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu Burundi atangaza ko hari ibintu biteye amakenga inzego z'umutekano mu gihugu zimaze igihe zibona. Abakongomani n'abanyarwanda baza mu Burundi kurondera ivyangombwa kugira bashobore gushika mu bihugu basuhukiramwo bita Barundi. Hariho abanyamahanga abo mu gihugu ca Kongo, abandi b'abanyarwanda baca muri iki gihugu cacu c'u Burundi kurondera impapuro z'inzira, amapasiporo, bakavyoroherezwamwo na bamwe mu barongoye intwaro ku nzego zo hasi na bamwe mu bakozi bajejwe ico gisata bakaronka izo pasiporo. Iruhande y'uwo muce hari iyindi mirwi ibiri y'abarundi bizezwa n'inshuti zabo kubajana mu bihugu vya Buraya, Amerika, Canada, Australia n'ahandi, ariko bakisanga mu kamashu nk'uko Niyunga kabimenyesha. Hakaba uwundi mugwi w'abantu barondera amaviza atariyo canke bakabatekerera ico bita carte de résidence, uruhusha rwo kuba muri ico gihugu. Ubwo ndago mukaba muzi yuko umuntu aruronka ari uko amaze gushika mu gihugu agiyemwo nyene. N'uwundi mugwi ugira gatatu w'abantu barungikirwa amapasiporo n'inshuti zabo ziri mu bindi bihugu kubera baba bafise igisanira kw'ishusho, bagaheza bakagenda kuri iyo pasiporo. Ijwi rya Amerika ryashoboye kumenya bamwe mu bagarukiye mu nzira berekeza i Buraya. Uwo mukenyezi yemeza ko amayeri y'umwe mu nshuti ziwe ariyo yamureheje. Yari yamwijeje ku mugezi Paris mu Bufaransa. Badufatiye Dubai batwagiriza yuko dufise residence ya fo. Twe uwo mugabo kubera ari wo muri famille. Je nari naramusavye ndamubwira ati uramfasha nani nshobore gushika hiyo, nshobore guhiga ubuzima hama mbandanye n'amashuri. Umwe wese yatanga $2000. Aho yamutwo tujya dukarte batubwiye ngo ni residence. Mu nyuma tubwira ngo dutware passport, aho nyene mu Cibitoki. Yaciye atubwira ngo tuzana amahera asigaye, catumuha $7000. Tubona ngaho turarenganye no muri Kenya turagenda. Dushitse rero Dubai niho bace badufata bashaka tubwire ko dufise residence y'amanyanga atariyo. Uwo mugabo nawe nyene yahuye n'ico kibazo. Twaraciye ngaho turaja muri Kenya, yari yaduhaye amatike turava muri Kenya turashika Dubai. Hama tugeze Dubai turiko turaja Paris catubloka ati ibintu mufise n'ivyafu. Turasubira kugerageza kumurondera. Ubushikiranganji bujejwe umutekano bumaze kumenya abarundi barenga 200 birukanywe n'ibihugu bari basuhukiyemwo mu mezi 6 aheze. Kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka w'2022 uheze, turafise abantu barenga 200 bari muri ubwo buryo bagiye hanze muri izo nzira, mugabo
bamaze kugaruka. Ikibabaje rero nuko mu kugenda baba bikokoye utwo bari bafise twose bakaduhereza abo basuma, abo bambuzi. Muri ivyo rero ikibabaje gusumba ibindi abitwa ngo n'abakozi b'Imana. Kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika, Prime Mbarubukeye umukuru w'ishirahamwe ONST we ton frère ahamagarira leta gushira inguvu mu kurwanya ingendo yavuka gihugu bagenda baciye mu kinywabi. Ishirahamwe ryacu ryashaka risabira leta y'u Burundi gukurikiranira hafi izo ngendo baciye mu kinywabi baze bagende bakingiwe kandi agateka kabo kubahirijwe. Si mu bihugu vyo mu burengero bw'isi gusa abarundi bamaze igihe bafatirwa. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere igipolisi cy'u Buganda cahagaritse abagabo 23 n'umukenyezi umwe b'abarundi cemeza ko bari baroye kugurishwa mu bihugu bishobora kuba ari ivyo mu kigobe c'abarabu. Mu mpera z'umwaka weze ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwagiranye amasezerano n'amashirahamwe 5 yo korohereza no gukurikirana ivyerekeye abarundi baja kurondera akazi mu bihugu vy'ikigobe c'abarabu. Vyakozwe inyuma y'imyaka myinshi hibonekeza benshi mu baroye gukora muri ivyo bihugu bahohoterwa hakaba n'abicwa na cane cane abakenyezi n'abigeme. Umwaka weze kandi abarundi baharurwa mu bihumbi baragiye mu bihugu vy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya binjiriye mu gihugu ca Serbia. Ico gihugu cugaye umuhora kwa 2022 ukwezi kw'icumi 2022 nyuma y'imyidogo y'umuryango w'ubumwe bwa Buraya wavuze ko ibice 90% vy'abarundi basuhukirayo baca ku butaka bwaco kubera amasezerano cari gifitaniye n'Uburundi ko abarundi ataviza basabwa mu kugiramwo. Mu myaka 8 iheze iruhande y'igice c'umuriyoni w'abarundi bahunze igihugu mu 2015 nk'uko vyemezwa na ONU, abarundi batari bake barasuhukiye mu bihugu vy'akarere na cane cane urwaruka baja kurondera akazi. Abenshi bari muri Kenya na Zambia, ibitari bikunze kuboneka mbere no mu myaka y'intambara abarundi bakunda kuguma mu gihugu cabo nk'inyoni yironkeye icari. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika. Turagushimye rero Eloge Urikaneza kuri iyo nkuru y'amapasiporo y'amagendu abanyarwanda n'abanyekongo baba bajya gushaka mu Burundi. Mu Rwanda imwe mu miryango yimuwe Inyarutarama yageze mu Busanza bagurisha amazu yabo bavuga ko babitewe n'ubuzima bubi bahasanze. Iyi nkuru turayibaza Eric Bagira ubusa. Iyi ni inkuru radiyo Ijwi rya Amerika yari imaze iminsi icukumbura igamije kumenya niba koko abimuwe ahitwa Inyarutarama hazwi nko muri Banyahe bagatuzwa mu mazu ya Busanza mu karere ka Kicukiro barahisemo kuyagurisha bakajya kuguraho bishyikira. Ijwi rya Amerika yakoze ingendo igamije kugera kuri abo baturage. Abo twaganiriye nabo bamwe bagiye bagurisha inzu bari barahawe mu Busanza nyuma yo kuzimukiramo imibereho ikabananira, abandi bakazigurisha bataranazigeramo. Ijwi rya Amerika yasuye umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 50 yatwinjije iwe ku musozi wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Turahageze. None se ikimbo ni byawe? Ninze ngeze hano mu cyaro. Urakoze cyane. Uyu mubyeyi duhimbye izina rya Mukanda rwemeye kubw'umutekano we avuga ko afite umuryango w'abantu 8. Ubutegetsi bwamugeneye inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro. Arasobanura impamvu yamuteye kuyigurisha akajya guturaho yishyikira. Amazu yo yarari mu nzu nta kibazo, nta hantu tugana, nta hantu wabona wasoroma imboga, nta hantu wabona mbese wajya kuvuga uti wenda ndajya kugura nk'akantu wenda mu kiturage reka data. Si uko harambirwa, inzu yari nziza nta kibazo yari ifite, yari ikomeye rwose pe, ariko kubera ubuzima bubi nari mpafitiye icyo cyatumye mpimuka. Ashingiye ku buzima yita ko busharira yarabayemo mu mudugudu wa Busanza, uyu mubyeyi ntabura kwemeza ko inzu y'ibyumba 3 na saro yaguze ayiturijemo n'urubyaro. Hano mbona uko mpaha, hano mbona uko mpinga udushyimbo, nkabona uko mpinga utuboga nkarya, nuko niyo mibereho ubwo mfite nyine ngasabana n'abaturage, ndumva mpakomereye pe, kuko ubuzima mfite hano buraruta ubwo nari ndi mu Busanza. Si Mukanda rwemeye wisangije ubu buzima. Twaganiriye n'undi mugabo nawe duhimbye ndarwemeye wari warahawe inzu y'icyumba kimwe n'uruganiriro mu Busanza bikamushobera akayigurisha. Ndarwemeye bari baramubariye igihe n'agaciro ku mutungo we muri Banyahe kuri miliyoni 8 z'amafaranga. Gusa mu Busanza yahagurishije miliyoni 5,300 by'amafaranga aguramo inzu y'ibyumba 3 n'uruganiriro kuri miliyoni 4 n'igice. Ariya mazu rero ukuntu ateye nta mazu matoya ntago adukwiriye. Ko ngewe mfite famiye y'abantu 8. Icyo nicyo cyambere cyatumye nyigurisha. Ikindi mu Busanza ukuntu hameze nkatwe dutunzwe n'uturaka kujya mu kiraka no gutega inshuro 2.
ubwo urumva amafaranga ntago wayabona ya buri munsi. Izo nzu kandi nazo ziragoye, ushyira nk'imbabura ugasanga hejuru kubera hari dare y'umweru habaye umukara. Iyo naguze ifite ibyumba 3 na saro, yo iradukwiriye kuko nk'umukobwa afite icyumba cye n'abahungu bakagira icyabo, natwe tukagira icyacu bagasigara na saro. Amakuru baduhaye nayo twiboneye arerekana ko aba baturage bagiye bagurisha amazu yabo bakimuka, benshi bari mu murenge wa Bumbogo muri Gasabo. Utereye ijisho ahantu bari kwimukira biboneka ko ari ahantu hataraturwa cyane, ariko nanone ku buryo igihe runaka naho hashobora kuzashyirwa inyubako zijyanye n'igihe. Ingingo ikomeza gutera impungenge bari kuhimukira, icyo bashobora kuzafata nko guhungira imvura mu muduha. Bene byo barabivugaho iki? Ubwo nyine uko bizagenda Imana niko izabigomba kubibizi. Ubwo uko izabigenza niyongera kubigenza nk'uko byabaye mu Busanza, nzatemba ngana handi kuko nabo nasubira mu buzima nari mvuyemo. Tuba zifite ariko igihe kizaba kisonetse nta kibazo. Ijwi rya Amerika ryamenye amakuru ko mu byiciro bya mbere abahawe amazu byabaga byoroshye kuzagurisha. Ahakoraga umuntu uzwi nk'umukomisiyoneri, umuntu uturutse hanze y'abimurwa akagura inzu n'uwimurwa, bagashyirira imikono imbere ya noteri. Gusa nyuma ngo ubutegetsi bwaje kubihagarika kuko bwabonaga abaturage bari kuyagurisha kuri make. Ayo makuru aremeza ko na n'ubu bikomeza gukorwa mu buryo bw'ibanga. Ubu uyu mugabo twahuye nawe hanze y'umudugudu wa Busanza avuga ko nawe abonye umugurira inzu byasa nko korosora wabyukaga. Nahisemo kuvayo nkata y'umuryango kugira ngo ndebe ko najya gushakisha, ndebe uburyo nazabimurira aho nzaba nagiye. Ubwo nibyanga gahunda n'iy'Imana. Mbonye umukiriya n'ubu sinayirarana, ayo bampaye ariyo yose. Radio Ijwi rya Amerika ntiyabashije kubona imibare ya nyayo y'imiryango yari yarahawe amazu mu mudugudu wa Busanza nyuma bakaza kugurisha. Gusa imibare twabashije kumenya irarenga imiryango 10. Twashatse kumva icyo umujyi wa Kigali uvuga kuri iyi ngingo, ariko ntibyadukundira. Inshuro zose twahamagaye Bwana Merari Mpabwa n'amaguru, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe iterambere n'imiturire, yatubwiraga ko yarahugiye mu nama. Yatwizeje ko nahuguka aza kugira icyo adutangariza. Ubutegetsi bwimura abaturage bwavugaga ko bugamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi, buvuga ko bari batuye mu kajagari. Kugeza ubu kandi hari abaturage bahisemo kwanga amazu bakajya kwikodeshereza, ubundi bakagana inkiko basaba kurenganurwa. Mu byemeza inkiko zimaze gufata ku matsinda y'abarega ubutegetsi kubimura binyuranije n'amategeko, zemeza ko abaturage bose bagomba gufata inzu nk'ingurane ku mitungo yabo. Nyamara bisa naho hari amakuru inkiko zidafite agaragaza ko umujyi wa Kigali wagiye wihererana bari bafite imitungo minini ukabaha amafaranga nk'ingurane aho kubaha inzu. Hari zimwe muri kopi Ijwi rya Amerika ibitse zigaragaza ko bishyuwe. Mu mpera z'umwaka ushize leta yari yatangaje ko yabishyuye asaga miliyari 2.9. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali. Ijwi rya Amerika dukomereze kuri iyi nkuru ya Evelyn Schmidt, n'umubirigikazi wageze mu Rwanda gushakisha umuryango akomokamo nyuma y'imyaka 62 avanywe mu Rwanda, nyine yambuwe umubyeyi we. Ibyo byabayeho abazungu b'abakoloni babyaranye n'abanyarwandakazi bamwe na bamwe, noneho babamura abana babo babajyana mu Burayi, aho kugira ngo bajye kubarera babashyira mu bigo by'imfubyi, bityo abo bana ntibamenye bene wabo bo ku mpande zombi. Noneho rero uyu nguyu Evelyn Schmidt yabifashijwemo n'ikiganiro agasaro kaburaga cya radiyo Ijwi rya Amerika nk'uko mubizi. Noneho rero ashobora kubonana n'umuryango we. Ni inkuru ya Jean Baptiste Mico Myiza uri i Kigali. Aha ni ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe mu masaa 12 za mu gitondo, ubwo Evelyn Schmidt yaririmbirwaga n'itsinda ry'abana bavutse ku babyeyi badahuje uruhu, aba bakaba bazwi ku izina ry'abametisi. Evelyn nawe ni umwe muri aba, ariko akaba afite umwihariko. Ari mu bana bavutse ku bagabo b'Ababirigi mu gihe cy'ubukoloni n'abagore b'Abanyarwanda, maze aba bana bakarererwa mu bigo by'imfubyi ntibamenye imiryango yabo, haba kwa se cyangwa kwa nyina. Evelyn w'imyaka 71 y'amavuko, radiyo Ijwi rya Amerika yabashije kumuhuza n'umuryango we wo mu Rwanda kwa nyina ku nshuro ya mbere mu buzima bwe. Evelyn ati byandenze, ndumva wagira ngo ndimo kurota. C'est difficile de savoir que ce rêve de si longtemps se réalise. Je me demande si c'est vrai ou si je suis en train encore de rêver. Mais bon, je suis très contente.
Eveline ibi byishimo byo kubona umuryango we bikamurenga bifite isoko. Ubwo yajyanwaga mu Bubiligi avuga ko yagezeyo mu bitabo bya polisi akandikishwa nk'umwana watoraguwe yaratawe n'ababyeyi nyamara se yari umutegetsi uzwi. Mariana Faustina Karangwa ni murumuna wa Eveline. Bahuje nyina bakagira base batandukanye. Kwakira Eveline avuga ko byamuteye amarira y'ibyishimo. Avuye mu ndege amanutse hariya ikibanza cy'indege twaramukanyije amarira ndarira kubera ibyishimo numva n'amaraso yanjye umubiri wose arimo nko kugenda kugira gutya gusa kugenda kubera ko nishimye cyane amaraso yanjye akajya nkatabura mbese. Ubwo Eveline yarangishaga umuryango we mu kiganiro cya Radio Ijwi rya Amerika Agasaro Kaburaga, Gakwerere Manzi Claude uzi umuryango wa Eveline niwe wahise ahamagara Mariana amubwira ko umwana yumvise ko nyina yabyaranye n'umuzungu arangisha umuryango we. Kuri Gakwerere kuba guhuza Eveline n'umuryango we Radio Ijwi rya Amerika yabishoboye ni igikorwa cy'indashyikirwa. Nshimiye cyane ndashimira cyane Ijwi rya Amerika kuko igikorwa yakoze ni igikorwa navuga cy'indashyikirwa kugira ngo ihuze abantu bamaze imyaka irenga nka 50 bataziranye ariko ikabahuza. Nkabashimira cyane Ijwi rya Amerika, mbese nta kuntu nabona nayishimira, iragahoraho ihuza imiryango. Abametisi mu bihugu bitandukanye bya Afurika hari abatazi imiryango kuko baba bayihishwe, ariko hari n'ababyarwa n'abagabo b'abazungu. Abo bagabo imiryango yabo ikanena abo bana ntibamenye iyo miryango. Bene aba Jacques Albert wo muri Association Métis du Monde avuga ko ari benshi. Nk'abametisi, ndavuga mu izina ry'abametisi, twishimye cyane guhera igihe twumvishe iyo nkuru ko yabonye umuryango. Twarishimye cyane, duha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu wabonye uyu munsi yaje nanone turongera turishima, turabyina, turamuhobera, turaseka. Ni rwa rukundo, n'urukundo abametisi dukundana. Eveline we yabonye umuryango, ariko hari n'abandi. Ni ikibazo kiri ku bantu benshi, kiri ku bametisi benshi. Imiryango y'abametisi mu Rwanda ivuga ko abafite ibibazo byo kutitabwaho na base b'abazungu abigaragaje babarizwa hagati y'100 na 200. Mu minsi ishize iyi miryango yakiraga cyane abavuka kuri base b'abanyaburayi, ariko ubu bari kwakira n'abavuka ku bagabo b'abanyaziya nk'Ubushinwa n'Ubuhinde bagenda biyongera. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Thank you Voice of America. Yes, thank you very much. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi ababyeyi batwite bajya kwipimisha kwa muganga baracyari bake cyane. Mu ntara ya Makamba kugera mu mpera z'ukwezi kwa 9 2022 hipimishije hagati ya 33 na 35 kw'ijana by'ababyeyi bari bitezwe. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye inyuze ku banywanyi bayo mu Burundi, murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 leta y'u Burundi yaratangaje ko abakenyezi bibungenze bapimwa kandi bakavugwa ku buntu. Ariko nubwo bimeze uko, urugero rw'abakenyezi baja gupimisha imbanye zitarenza amezi 3 baracari bake mu ntara ya Makamba. Mu mezi 9 ya mbere y'umwaka w'ibihumbi 2022 ubuyobozi bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba bwaharuye hagati ya 33 na 35 kw'ijana y'abakenyezi bapimishije imbanye zabo zitarenza amezi 3. N'abakenyezi baja kwisuzumisha inyuma y'imisi 15 bahejeje kwibaruka baracari bake, bari hagati ya 55 na 63 kw'ijana muri ico kiringo nyene. Abakenyezi twahuriye ku ibyariro ry'Imakamba bavuga ko hari igihe nagumye niyumvira ati ngira ngo sivyo batariyo muganda tebatereka nze gusuzumisha ngenda haheze ico kiringo. Byarangoye birashika ngenda haci ico kiringo c'amezi 4. Harimwo batinye bavuga ati ngo jewe ngubomenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngayitse nkwaye inda umwana atarakura bwari rya nikosa.
Hamenyimana Meltusi umuremesha kiyago wo ku mutumba wa Makamba ya mbere aravyemeza. Abakenyezi iyo basamye imbanyi umwana bakurikije akiri muto baragira isoni bagashima kunyegeza imbanyi baca baja kwisuzumisha imbanyi iboneka imaze amezi arenga 3. Ikindi kibituma nuko abagabo bigira sindabibazwa mu bijanye n'amagara y'umukenyezi yibungenze. Kubera baragira isoni dufate nk'akarorero nk'abakenyezi usanga bafise abana bakiri bato baguma gukurikiza abana bakiri bato baca batinya kuja gupimisha imbanyi kubera yuko bibaza yuko bo batwenga. Ibyo rero biragira ingaruka ugasanga imbanyi irakorotse nk'uko nibitanga Dafroze w'Inyange Imakamba yabibonye ku mubanyi wiwe. Harimwo batinya bavuga ati ngo jewe ngubomenya ngo ndafise inda ngumengo ndoba ngahitse nkwayinda umwana atarakura bwarijya nikosa naho umwana yaba afise ameza ngaho urashobora kugenda bose buba wabigize. Ikindi kiringa abakenyezi batisuzumisha ku rugero rushimishije ni minsi 15 inyuma yo kwibaruka. Iyo bumva atagasonga mu mubiri ibyo kuja kwa muganga ngo barabe ko amagara yabo ameze nabi ntubabaza. Ikibituma nudukorwa twishi two mu rugo. Niyo saba Nestori umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ati abakenyezi bibungenze badafise ingorane ntibaza kwisuzumisha. Mu gice ca mbere benshi baza kugiha bafise ingorane gihimba kuri karibwa cyagiye abone ko amaraso karaza niho kesha aza kwipimisha imbanyi n'ahandi igitigiga cyari gito cyane gose kubera bataramenya akamaro uza kwipimisha imbanyi mu gice ca mbere. Mugenzi we Ineza Alice nawe ati nubwo wowe ubona ibimenyetso by'uko wibungenze ni byiza kuja kwa muganga kuko kambere bwo ntubuzi ko wibungenze kurashaka kwibaza ko wibungenze ugasanga ntiwibungenze cyangwa ukabona n'inda iriko iratera imbere mugabo ugasanga n'izindi ndwara zirimo. Kuza imbanyi kuze bigora abaganga gufasha umubyeyi n'umwana mu gihe baba bafise ingorane. Ukaza nko ku mezi 6 tugasanga afise ibiro by'umwana yari kuba afise amezi 3 umva kubikosora ko bigoye. Cyo kimwe niyo waje kare kwiyurumva uje kare cyo tuguha impanuro z'ingene uvyifatamwe amagara y'umwana n'aya mama wiwe akagenda neza cyane. Kuja kwipimisha ufise imbanyi kare birafasha kugira ngo umubyeyi bamuhe impanuro z'ukugene yofungura neza yo kwigenza kugira umwana yibungenze agira amagara meza bagahabwa n'imiti yo kubakingira malaria. Kubijanye n'abakenyezi bagaruka gusuzumisha amagara yabo inyuma y'iminsi 15 bibarutse baracari bake. Abo bakira nababa bafise ibibazo. Nestori niyo saba muri ico gihe bakaca baza hamwe twabagurira habaye ingorane kiguma kitakize tugize turabaza rero twasanga rero ni ingorane mu miryango acanye muri bimwe vya kera n'ivyo gukana umuvyeyi basanga rero umugabo atankubona n'umugore wiwe hakiri kare atarakira zira nguma cyaguma rero cyagisebura turakira abantu batari bake kandi ari ibintu byinshi bikirumana nk'ivyo mu bisanzwe bisa nuko vyatagiye. Hari n'abandi bagira ibibazo kubera isuku rike mu bihimba by'irondoka. Cyangwa gasanga ubwi ati jewe ego nashitse mabukwe acankandisha uburoro bw'ibitoki naje ahantu hakandisha uburoro bw'ibitoki urumva n'ibicafu uri kongeramwo akacasubira kuza rero yamaze gusebura. Hari n'abapfa kubera kuguma bava uturaso duke ariko bakabifata minenegwe. Alice Ineza ashobora no kuguma yaragize akahemohaji gake akabifata minenegwe kubera aho hantu hatugaye neza canke yaragize akadeshirire gatoyi kadafashe gatuma guma yibaza ko ari nko mu maraso ugasanga rero ni baba mama bagiriyeyo ugasanga aranapfiriye muhira bagaca batangura kwibaza ngo nababanyi bamuroze nibiki naho kumbe ni kutagirisha gusa ya consultation postnatale conya arico cabivuyeko. Nestori niyo saba umwakirizi w'ibyariro ry'Imakamba ahanura ababyeyi gukurikiza impanuro z'abaganga imbere yo kwibaruka n'inyuma. Kamunotero abavyeyi nukuri nuko boza kwisuzumisha inyuma yo kwibaruka tukaraba amagara yabo ingene ameze tukaraba amagara y'abana kuko n'amagara y'abana igihe baje tuja tubahimiriza kugira ngo bacandagisha abana babo birafise akamaro gakomeye cyane gose. Rero nkabasaba yuko umuvyeyi wese avuye ngaho aje kwibaruka yoheza akagaruka tugasubira tukamusuzuma nyuma y'indwi 2 amagara tugasubira tukamusuzuma tukaraba ko amagara yiwe ameze neza hamwe n'umwana wiwe. Mu ntumbero yo gukwega abakenyezi bibungenze baje gupimisha imbanyi zikiri nto abakenyezi barahabwa imisegetera yo kwifuka ngo ntibaribwe n'umubu utera malaria. Amavuriro arafise abaremesha kiyago babafasha guhimiriza ariko abakenyezi bipimisha imbanyi ikimaze amezi 3 canke bamaze iminsi 15 bibarutse baguma ari bake. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda naho ngaho amakuru yacu muri iyi saha ahumurije
gusa mbibutse yuko mu Burundi polisi ivuga ko abakongomani n'abanyarwanda benshi bajyayo gushaka za pasiporo kugira ngo babashe kujya mu mahanga cyane cyane mu Burayi, muri Amerika no muri Australia. Maze rero mugire umugoroba mwiza, murakarama.